Gukaraba n'amazi meza n'isabune biragabanya indwara zituruka ku isuku rike harimo gucibwamwo ku bana gushika ku rugero rw'ibice rwa 50 kwijana biremezwa na muganga Yves Niyonkuru avuga ko bana bakarirwa cyane ari abafise imyaka iri munsi y'itanu. Ngo muganga asigura kandi ko kugira umwana amenye uko akaraba bisaba ko yerekwa akarorero afatira ko maze bigafasha kwikingira indwara umuntu atarinze kuja kwa muganga. Francine Ndokubwayo. Igenekerezo rya 15 Gitugutu n'umunsi amakungu yahariye gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Ivyo ngo biraheza bigafasha gukinga indwara zituruka ku isuku rike nkuko muganga Yves Niyonkuru abidusigurira. Izo ndwara ngo zirandukira cyane, hano akatubwira uko bigenda. Iyo nkoze ahantu mfata za microbe nkazizanako, nshobora kuzifungura, zishobora kuja mu maso canke nkazishira mu mazuru. Rero twoca mbere tunahera kuri izi ngwara zigize imisi ziri ngaha mu Burundi, twovuga zibiza canke zivyaduka. Tugize imisi ubunyene turi mu ngwara yitwa ibihara vy'inkende. Baratubwiye ko kugira ngo bikwandukire biva ku bintu ko wakoze ahantu umuntu yakoze ko abifise cyangwa ukamukora ko agwaye cyangwa ugakora ku mpuzu ziwe ko wamukoze ko cyangwa wakoze ahantu yakoze hanyuma nawe ugaca wikorako umva ko uca ubigwara. Izo ndwara rero zikarira abana na cane abari munsi y'imyaka 5. Nico gituma mbere wanashaka n'abana bakunda kugwara kuko bo bagenda barakora ku tuntu twinshi hanyuma ca yikora ahantu hose ataravye ugaca usanga yiyandukije. Wanashaka mbere n'abana bari munsi y'imyaka 5 ari naco gituma kenshi uzosanga bahama bagwaye ibintu byo gucibwamwo, ibintu byo guhema nabi, bicurane canke n'izindi ngwara ugasanga zagiye zirabafata. Rero novuga ko nibo zibangamira zikanabasinzikaza cane, ariko n'abakuze zirabafata nabo nyene. Muganga Yves Niyonkuru avuga ko uko gukaraba neza bigabanya indwara zifata ibihimba bimwe bimwe by'umubiri harimwo ivy'ihemero no mu nda. Hariho n'abahinga bavuga ko gukaraba bigabanya izi ngwara zifata ibihimba vy'ihemero gushika ku bice 25 kwijana. Canja rero kuri izi ngwara dusanzwe tuzi zifata abakuze n'abana mbwa zikarira abana, ingwara zo gucibwamwo, zo kuyogwa canke inzoka zo munda. Kenshi mu misi yahera mbere ngaha mu Burundi harabaye ikiza ca kolera. Nibijya ni ingwara ziva novuga kw'isuku rike kandi hanini z'amaboko. Ingwara ya tifoide yandukira hanini biciye mu isuku rike, amacinya canke nyene gucibwamwo bisanzwe ugasanga umwana aracibwamwo. Hariho amavirisi, udukoko twitwa amavirisi dutera gucibwamwo canke kuyogwa. Izi ngwara zijanye no gucibwamwo canke no kugwara munda iyo ukaravye neza amazi n'isabune biragabanuka gushika ku rugezo rwa 50 kwijana. Amazi meza yo gukaraba ngo sayo mu nzuzi canke mu biyaga kuko ayo kenshi aba arimwo imyanda. Arya amazi yo ku nzuzi canke yatanganyika uretse ko umuntu aba yibombetse gusa mugabo ntaba yakaravye. Umuntu yategerezwa gukaraba amazi meza. Amazi meza rero no kuvuga nayavuye mu ibombo, tuzi ko yaje mu buryo bwiza. Mu gihe udafise ibombo muhira, benshi nta mabombo bafise, urashaka kuraba umuntu agusukira amazi akoresheje igikombe canke ikindi kintu gisuka amazi kugira ngo woge ukaraba amazi avuye hejuru. Muganga Yves Niyonkuru asaba abavyeyi n'abarezi kubera akarorero keza abana kuko batigishijwe neza gukaraba ataho baheza ngo babikure.